Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatogojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Abasirikare b'u Burundi barenga 500 baguye mu kiyaga cya Kivu, abandi barenga 300 bamanitse amaboko yabo beshikana mu nyeshyamba za M23 rwagati mu kiyaga cya Kivu ku kirwa cya Idjwi. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 nibo barimo kugenzura ikirwa cya Idjwi giherereye rwagati mu kiyaga cya Kivu. Ubwo abarwanyi ba M23 bigaruriraga iki kirwa, abasirikare b'u Burundi barenga 500 barapfuye baguye mu kiyaga cya Kivu. Abasirikare barenga 300 bamanitse amaboko yabo maze bemera gucakirwa amatekwa n'inyeshyamba za M23. Mu cyumweru gishize nibwo abarwanyi ba M23 bakoze operasiyo ikomeye cyane yo gucakira ikirwa cya Idjwi giherereye rwagati mu kiyaga cya Kivu. Idjwi nicyo kirwa kinini cyane kiri mu kiyaga cya Kivu. Hano hari abasirikare benshi b'u Burundi bari bavuye mu mujyi wa Goma bahunze imirwano, ndetse abandi bakaba bari bavuye muri teritwari ya Karege bakerekeza ku kirwa cya Idjwi. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aravuga yuko abasirikare benshi b'u Burundi berekeje ku kirwa cya Idjwi ubwo umujyi wa Goma wari umaze gucakirwa n'abarwanyi ba M23, ndetse na cya gihe imirwano yari irimo guca ibintu muri teritwari ya Karege. Abarundi benshi bafashe ubwato berekeza ku kirwa cy'Idjwi, ndetse amakuru akemeza yuko bari bateguye ibikorwa bikomeye byo gukomeza guhangana na M23 ariko bikabata kuw'amazi. Mu cyumweru gishize rero nibwo abasirikare b'u Burundi babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Abarwanyi ba M23 barwanira mu mazi bari bafite ubwato bw'intambara bagose ikiyaga cyose cya Kivu. Ubwato bwinshi cyane bw'intambara bwagaragaye mu kiyaga cya Kivu, ndetse abarwanyi ba M23 binjira ku kirwa cy'Idjwi. Amakuru yizewe yemeza yuko abarwanyi ba M23 barasanye n'abasirikare b'u Burundi, ariko abasirikare b'u Burundi bari bafite ibikoresho bike cyane, ndetse amasase yari yarabashiranye. Bamwe rero banze kumanika amaboko bagerageza kwirukanka bagwa mu kiyaga cya Kivu. Amakuru yizewe avuga yuko abasirikare barenga 500 b'u Burundi baguye mu kiyaga cya Kivu. Ndasubiramwo, abasirikare barenga 500 b'igihugu cy'u Burundi baguye mu kiyaga cya Kivu, abandi barenga 300 bamanika amaboko yabo bacakirwa amatekwa n'abarwanyi ba M23 ku kirwa cy'Idjwi. Ubu ngubu rero abasirikare b'u Burundi bacakiwe. Amakuru yizewe dufite nuko harimo umusirikare afite ipeta rya koloneli. Hari amakuru rwose avuga yuko ba ofisiye bagera kuri 4 bacakiriwe ku kirwa cy'Idjwi, ndetse M23 ikaba irimo kwitegura kuberekana imbere y'abamenyesha amakuru. Ubutegetsi bw'u Burundi nabwo bwamaze kumenyeshwa iby'aya makuru. Bamaze kumenya neza ko ba ofisiye bagera kuri 4 ndetse n'abandi basirikare bagera ku 300 bacakiwe n'inyeshyamba za M23 ku kirwa cy'Idjwi. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza neza ko ikirwa cy'Idjwi kirimo kugenzurwa mu buryo bwuzuye n'abarwanyi ba General Makenga. M23 irimo kugenzura ikirwa kinini cyane mu kiyaga cya Kivu. Iki kirwa cyari kiriho abazarendo, ndetse iki kirwa cyari kiriho abasirikare b'u Burundi, ariko amakuru aravuga yuko bose bamanitse amaboko bagafatwa amatekwa, usibye abasirikare b'u Burundi bazanye umutwe ukomeye bakagerageza kurwana maze bagashirira mu kiyaga cya Kivu.
abarenga 500 baguye mu kiyaga cya Kivu, ndetse amakuru yizewe aremeza yuko hashize iminsi igera kuri 5 iyi mirwano ibaye. Abasirikare b'u Burundi bakomeje kubona yimbwa yaboneye ku mugezi mu mirwano irimo kubera muri Kongo. Abarundi benshi bakomeje gupfa, ndetse abandi barimo kwita kuri songoye. General Neva yohereje abasirikare b'u Burundi muri Kongo kugira ngo bajye gupfirayo. Ikibabaje nuko abasirikare b'u Burundi bavuga ko mu kohereza abasirikare ubutegetsi bwa Gitega bwakoze ivanguramoko. Benshi mu basirikare boherejwe muri Kongo nabo mu bwoko bw'abatutsi, ndetse n'abahoze mu gisirikare cya kera ex-FAB. Amakuru rero akemeza yuko abangaba aribo boherejwe muri Kongo kugira ngo bajye gupfirayo, kuko ubutegetsi bwa CNDD FDD buvuga yuko n'ubundi butakibakeneye mu gisirikare cy'u Burundi, ngo nabagambanyi bo mu bwoko bw'abatutsi. Hari amakuru avuga yuko igisirikare cy'u Burundi kirimo ibibazo bikomeye cyane by'ivanguramoko. Abo mu bwoko bw'abatutsi ngo nabagambanyi, ndetse CNDD FDD ivuga yuko itagikeneye gukorana nabo. Mu kurungika abasirikare muri Kongo rero, abakoze mu gisirikare cya kera ex-FAB ndetse nabo mu bwoko bw'abatutsi nibo boherejwe yo ku bwinshi kugira ngo bajye gupfira mu mashyamba ya Kongo. Abafashwe matekwa n'inyeshyamba za M23, ubutegetsi bwa Gitega bwarabihakanye, ndetse bukavuga yuko nta musirikare w'u Burundi wigeze afatwa matekwa. Ubu rero amakuru aravuga yuko abasirikare b'u Burundi bakomeje kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Ikirwa cya Idjwi cyariye abasirikare benshi, abarenga 500 baguye mu kiyaga cya Kivu, ndetse amakuru akemeza yuko harimo abasirikare bakuru bafite ipeta rya majoro nabo baba baraguye mu kiyaga cya Kivu. Barundi kazi rero, ndabamenyesha ko iyi ntambara irimo kubera muri Kongo ikomeje guhekura igihugu cy'u Burundi. Ababyeyi bohereje abana babo mu gisirikare baguye muri Kongo ntabwo bazagaruka rwose. Ndabamenyesha ko abari bafite abagabo babo bagiye kurwana muri Kongo, icyizere cy'uko bazagaruka ari gike cyane. Benshi bakomeje kugwa ku rubuga rw'imirwano, none dore n'ikiyaga cya Kivu nacyo gikomeje kurya benshi. Ubwo imirwano yari ikomeye cyane mu mujyi wa Goma, ndetse imirwano ikongera gukara cyane mu gace ka teritwari ya Karehe, Abarundi bafashe ubwato berekeza ku kirwa cy'Idjwi. Aba Barundi bagezeyo basangayo abazarendo bake cyane. Ikirwa cy'Idjwi rwose ntago kigeze kigira abazarendo benshi. Abazarendo bari ku Idjwi bari bake cyane, kuko abashi bo ku Idjwi batigeze bijandika muri izi ntambara zo muri Kongo. Abashi bavugaga yuko badashobora kujya muri izi ntambara. Abarundi rero basanze abashi nabo batiteguye kubahisha mu buryo bwuzuye, ndetse abashi bakavuga yuko iby'intambara batabikozwa. Abarundi rero bagize ibyago bikomeye cyane ku kirwa cy'Idjwi, kuko babuze ibipfungurwa bagatangira gusahura abanyagihugu, maze abanyagihugu nabo bakarakara mu buryo bukomeye. Ubwo M23 yinjiraga ku Idjwi, abanyagihugu bateye hejuru barabyina, ndetse batangira kuririmba intsinzi, kubera ko M23 yabakijije Abarundi bari batangiye kubasahura ibipfungurwa byabo. Mu gihe rero Abarundi barenga 500 baguye mu kiyaga cya Kivu, ndabamenyesha ko Abarundi benshi nabo bakomeje guhunga bava muri Uvira berekeza muri Karemi mu ntara ya Tanganyika. Imirwano ikomeje guca ibintu mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Abarwanyi ba M23 bamaze kugota umujyi wa Uvira, ndetse inzira zose ziva muri Uvira zirimo kugenzurwa na bano barwanyi. Abasirikare b'u Burundi nta yandi mahitamo basigaranye usibye kwerekeza muri Karemi mu ntara ya Tanganyika. Amakuru rero akemeza yuko abasirikare ba M23 rwose baba bagiye kwigarurira umujyi wa Uvira. Mu gihe bimeze bityo rero mu gace ka Uvira i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, ubwoba ni bwose. Hari ubwoba bw'intambara ya M23 n'abasirikare b'u Burundi ishobora kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi barimo kunyuranyuranamo mu gisagara cya Bujumbura, ndetse hari ubwoba bwinshi ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyaraswaho urufaya rw'amabombe.
ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cy'u Burundi biriko biragaragara ku kibuga cy'indege, ndetse amakuru aremeza yuko ku kibuga cy'indege hashinzwe ibitwaro bigomba guhangana n'ibitero byo mu kirere. Mu gisagara cya Bujumbura ibifaru bya gisirikare birimo kunyuranyuranamo, abasirikare benshi nibo barimo kugaragara mu gisagara cya Bujumbura. Hari ubwoba rero ko imirwano ishobora kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bari mu byago bikomeye cyane mu mujyi wa Uvira. Abarwanyi ba M23 bamaze kugota abasirikare b'u Burundi. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 4, abasirikare b'u Burundi barimo guhangana n'abarwanyi ba M23. Ubutegetsi bwa Gitega bwategetse abasirikare b'u Burundi ko bagomba kurwana umuhenerezo maze bakabuza inyeshyamba za M23 kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Gusa biragaragara yuko birimo kubataka uw'amazi. Abarwanyi ba M23 bamaze kugota igisagara cya Uvira. Abasirikare b'u Burundi rero bari hagati mu mazi abira. Abasirikare b'u Burundi ntabwo bashobora kubona inzira banyuramo bongera kwirukanka bahungira mu gihugu cy'u Burundi. Agace ka Kavimvira kamaze kwigarurirwa n'abarwanyi ba M23. Inzira zose ziva muri Uvira zerekeza mu Burundi zirimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Inzira iva muri Uvira ikanyura muri Kavimvira igakomeza yerekeza mu Gatumba mu gihugu cy'u Burundi irimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ni ibyago bikomeye cyane rero ku basirikare b'u Burundi. Amakuru aravuga yuko bamwe batangiye guhunga bamanuka berekeza mu mujyi wa Karemi uri mu ntara ya Tanganyika. Amakuru arimo kutugeraho avuye ku rubuga rw'intambara mu mujyi wa Uvira aremeza neza ko abasirikare b'u Burundi ibyago bibagezeho. Abasirikare b'u Burundi rwose ngo ibintu byabarangiranye nibatamanika amaboko ngo bafatwe matekwa. Inzira yonyine basigaranye yo guhunga ni ukwerekeza mu mujyi wa Karemi muri Tanganyika. Amakuru kandi akemeza yuko bamwe mu basirikare b'u Burundi batangiye guhunga berekeza mu ntara ya Tanganyika. Iyi mirwano irimo kubera mu gace ka Uvira ndetse n'ibyago bikomeye cyane birimo gushikira abasirikare b'u Burundi. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu mu mwanya muto cyane idonido. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko ibintu bikomeje kuyangara i Bujumbura. Mu gisagara cya Bujumbura ubwoba ni bwose. Hari ubwoba ko intambara yaba igiye kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Hari ubwoba ko abarwanyi ba M23 bashobora kurasa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ndetse bakarasa no mu mujyi wa Bujumbura. Abasirikare benshi b'u Burundi bariko baranyuranyuranamo mu gisagara cya Bujumbura. Ibifaru byinshi cyane bya gisirikare birimo kugaragara mu mujyi wa Bujumbura. Ku kibuga cy'indege hashyizwe ibitwaro biremereye cyane. Harunzwe ibitwaro bivugwa yuko bishobora guhangana n'ibitero byo mu kirere. Igisirikare cy'u Burundi kiravuga yuko kirimo kwitegura intambara ikomeye, ndetse abasirikare b'u Burundi bo baravuga yuko bamaze guteguzwa ko intambara ishobora rwose kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Abanyagihugu bafite ubwoba bwinshi cyane i Bujumbura. Abanyamahanga bo bakomeje kuva mu gihugu cy'u Burundi bavuga yuko barimo guhunga intambara ikomeye. Abazungu bamaze iminsi barimo kuva mu gihugu cy'u Burundi, ndetse amakuru aravuga yuko abari mu Burundi bikingiranye mu mazu yabo. Muri aya masaha y'umugoroba nta munyamahanga n'umwe arimo kugaragara mu gisagara cya Bujumbura, ndetse ingendo zagabanutse cyane mu gisagara. Abaturage bose bamaze kuva mu mujyi wa Bujumbura, ndetse bose bikingiranye mu mazu yabo. Biribonekeza ko ubwoba ari bwinshi mu gisagara cya Bujumbura nyuma y'aho M23 itanze gasopo ku butegetsi bw'u Burundi. Ubutegetsi bw'u Burundi bwakoresheje ikibuga cy'indege cya Bujumbura, maze indege za FARDC n'indege z'Abarundi zijya kurasa kuri M23 muri Kongo ziturutse i Bujumbura.
ubutegetsi bw'u Burundi kandi bwategetse igisirikare maze bashinga intwaro zikomeye mu Burundi batangira kurasa muri Kongo mu duce twa Kamanyora mu kibaya cya Rusizi muri teritwari za Mwenga ndetse na Warungu. Ibingibi rero ngo ni agasomborotso gakomeye ku butegetsi bwa Gitega kuri bano barwanyi ba M23. Hari ubwoba rero ko M23 ishobora kwihorera maze ikarasa ku gisagara cya Bujumbura ndetse ngo bakaba barasa no ku kibuga cy'indege. Ibingibi rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu, twumve icyo abanyagihugu barimo gutangaza ndetse turabire hamwe ibyaba bigiye gushikira igihugu cy'u Burundi. Niba utarafyonda subscribe rero aka ni akaryo keza ko kugira ngo ubikore. Reba munsi y'iyi video mu kuboko kw'iburyo ahantu handitse ijambo subscribe maze ufyonde no ku gakengere kugira ngo uzajye uronka notification amakuru yacu akugereho uwo mwanya. Nkuko nari mpejeje kubibabwira mu mpfunyapfunyo, abasirikare b'u Burundi bari mu mujyi wa Uvira bari hagati y'urupfu n'umupfumu. Abarwanyi ba M23 bamaze kubagotera mu mujyi wa Uvira. Inzira zose ziva muri Uvira zerekeza mu Burundi zamaze gufungwa n'abarwanyi ba M23. Umuhanda uva muri Uvira ukanyura muri Kavimvira wamaze gufatwa n'abarwanyi ba M23. Inzira y'amazi yo kunyura muri Tanganyika nayo ntago yabigishobotse kubera ko nta bwato bukomeye cyane bwa gisirikare igisirikare cy'u Burundi gifite muri Tanganyika. Amakuru rero akemeza ko Abarundi nibashaka guhunga bava muri Uvira nta yindi nzira basigaranye usibye kwerekeza mu mujyi wa Karemi bakamanuka berekeza mu ntara ya Tanganyika. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane mu micungararo y'igisagara cya Uvira kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 4. Amakuru aravuga yuko abasirikare ba M23 bamaze kugera mu bice byose byinjira mu mujyi wa Uvira. Abarundi bagerageje guhanyanyaza ariko biragaragara yuko bigiye kubata w'amazi. Umujyi wa Uvira wuzuyemo abasirikare b'u Burundi barenga 19,000. Uyu mujyi wa Uvira urimo abazarendo ibihumbi n'ibihumbi. Ariko amakuru aravuga yuko abazarendo batangiye kuvanamo akabo karenge bakaba barimo kumanuka birukanka berekeza mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Abategetsi muri Kongo bamaze iminsi bahamagarira abaturage mu mujyi wa Uvira gukora ubwicanyi bakica abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. Abategetsi barimo Justin Bitakwira umudepite muri Kongo amaze iminsi avuga yuko abatutsi ari abanzi ba Kongo ndetse agahamagarira abazarendo n'abandi baturage muri Uvira kugirira nabi abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. Hari za video ziteye ubwoba zirimo kugaragaza ubwicanyi bwakorewe abantu bo mu bwoko bw'abatutsi muri Kivu y'Amajyepfo. Mu mujyi wa Uvira umuntu wese bakekaga ko ari umututsi bamwishe ndetse abandi banyurujwe. Abazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC bakoze ibikorwa by'ubwicanyi biteye ubwoba cyane mu mujyi wa Uvira. Nyuma yaho Bitakwira wasabitswe n'urwango abahamagariye kugirira nabi abo mu bwoko bw'abatutsi. Muri kano kanya turiko turavugana rero birimo kugaragara yuko M23 yabigiye kwigarurira igisagara cya Uvira. Abasirikare b'u Burundi babuze ayo bacira nayo bamira, inzira yonyine basigaranye ni ugufata intwaro zabo bakamanuka mu mujyi wa Karemi muri Tanganyika. Amakuru arimo kuva mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko ibingibi ari ibyago bikomeye. General Neva ndetse na General Prime Niyongabo atwara igisirikare cy'u Burundi bari bagerageje gukora ibishoboka byose barungika abasirikare benshi muri Kongo ngo barebe ko bahagarika zino nyeshyamba bazibuze kwigarurira umujyi wa Uvira, ariko biragaragara yuko bigiye kubata w'amazi ndetse Abarundi bakaba batagifite inzira yo gusubira mu Burundi. Inzira zose zamaze gufungwa ndetse biribonekeza yuko bagiye gutorongera bakerekeza mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Amakuru aravuga yuko M23 nayo yakaniye, iravuga ko nta murundi agomba kuva muri kariya gace ngo bagomba kumanuka berekeza muri Tanganyika, ndetse M23 ikabakurikiza urufaya rw'amabombe.
Amakuru yizewe aravuga ko M23 yangiye abasirikare b'u Burundi gusubira iwabo kubera ko ngo bamaze gushinga ibitwaro bikomeye cyane mu Burundi kandi ngo barimo kurasa kuri M23 ngo basubiye mu Burundi rero baba bagiye kongerera imbaraga abandi basirikare b'u Burundi. Ikiza nuko babatatanya bakerekeza muri Tanganyika maze M23 ikazahangana n'abari ku mupaka w'u Burundi. Amakuru rero aravuga yuko ku kibuga cy'indege i Bujumbura ibintu byayangaye. Ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cy'u Burundi babishinze ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Hari ibitwaro bivugwa yuko bihangana n'ibitero byo mu kirere. Ibingibi nabyo byamaze kugezwa ku kibuga cy'indege i Bujumbura, ndetse amakuru aremeza neza ko ubutegetsi bwa Gitega bwiteguye guhangana n'ibitero byo mu kirere. Hari amakuru avuga yuko abarwanyi ba M23 bashobora kugaba ibitero bikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Mu gisagara cya Bujumbura naho ibintu byayangaye, harimo kugaragara abasirikare benshi. Abanyagihugu bagize ubwoba bwinshi cyane, baravuga yuko General Neva arimo kubakwegera akarambaraye. Muri kano kanya turiko turavugana, urujya n'uruza rw'abaturage rwagabanutse cyane mu gisagara cya Bujumbura. Harimo kugaragara ibifaru byinshi cyane by'igisirikare cy'u Burundi. Abasirikare bariko baranyuranyuranamo n'inkoho zabo, ndetse biribonekeza ko igihugu cyagiye mu bihe bidasanzwe. Igihugu cy'u Burundi cyamaze kwinjira mu bihe bidasanzwe rwose, ndetse biragaragara yuko wagira ngo umujyi wa Bujumbura uri mu bihe by'intambara. Umumenyesha makuru wacu akorera i Bujumbura aravuga yuko abasirikare benshi b'u Burundi aribo barimo kugaragara muri za karitsiye irya nino. Abasirikare benshi b'u Burundi bari mu bifaru by'intambara nibo barimo kugaragara muri za karitsiye zikomakomeye mu gisagara cya Bujumbura. Abasirikare benshi kandi barimo kugaragara ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cy'u Burundi iminwa yabyo bayerekeje muri Kongo, ako bavuga yuko biteguye guhangana n'ibitero bya M23. Gusa abahinga mu bya gisirikare baravuga yuko umujyi wa Bujumbura uri mu byago bikomeye cyane, kuko abarwanyi ba M23 bamaze kugera mu misozi ya Uvira iri hejuru neza neza y'igisagara cya Bujumbura. Ngo ni ibintu byoroshye kuba M23 yarasa i Bujumbura, kuko bari mu misozi neza neza yitegeye uyu mujyi wa Bujumbura. Ngo ni ibyago bikomeye cyane rero kuri uyu mujyi wa Bujumbura, ndetse ubutegetsi bwa Gitega burabibona neza ko bwakoze amakosa akomeye ubwo barasaga ku nyeshyamba za M23 bakoresheje ikibuga cy'indege cya Bujumbura, ndetse bagashinga ibitwaro byabo mu Burundi bakarasa muri Kongo. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura kiri mu byago bikomeye cyane. Hari amakuru avuga yuko abarwanyi ba M23 baba bagiye kurasa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ibyago bikomeye cyane bikomeje kwiyongera nyuma y'ubushotoranyi bukomeye cyane bw'igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi cyashinze intwaro ku butaka bw'u Burundi maze kirasa kuri M23 muri Kongo. Indege z'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'indege za FARDC zakomeje gukoresha ikibuga cy'indege cya Bujumbura maze zikarasa ku barwanyi ba M23 muri teritwari ya Mwenga ndetse na Warungu. Abarwanyi ba M23 rero barakaye cyane, ndetse amakuru aravuga yuko ibyago by'uko ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyaraswa bikomeje kwiyongera. Ubutegetsi bwa Gitega bwarunze ibitwaro byinshi ku kibuga cy'indege. Indege za FARDC ndetse n'indege z'intambara z'igisirikare cy'u Burundi zose zamaze guhungishwa, zavanywe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Amakuru yizewe aremeza yuko igisirikare cy'u Burundi kirimo kwitegura intambara ikomeye cyane yabigiye kwinjira mu Burundi. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura aremeza ko ubwoba ari bwinshi. Abasirikare benshi b'igihugu cy'u Burundi barimo kugaragara ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Amakuru kandi akemeza ko indege zose z'indwanyi zamaze kuvanwa muri kariya gace kubera ubwoba bw'uko M23 ishobora kuzirasa.
hari ubwoba bw'intambara ikomeye cyane yaba igiye kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, ndetse hari ubwoba bw'uko M23 yaba igiye gutangiza ibitero byo kwihorera ku gisirikare cy'u Burundi. Kuva ku munsi w'ejo abasirikare b'u Burundi barashe kuri M23 bakoresheje indege z'u Burundi, ndetse indege za Kongo nazo zigahaguruka mu Burundi zikajya kurasa M23. Ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cy'u Burundi byashinzwe ku mupaka w'u Burundi nibyo birimo kurasa muri Kongo. Amakuru rero akemeza yuko intwaro zose zirimo kurasa M23 nayo ngo ishobora kuzicecekesha aho zirimo kurasira. Nta kindi bisiguye ni ukurasa mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bakarasa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Mu buryo butunguranye mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya kane, ibifaru by'intambara byarunzwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Hashinzwe ibitwaro birasa mu ntera ndende by'igisirikare cy'u Burundi. Abasirikare benshi b'abakomando b'igihugu cy'u Burundi bazengurutse ikibuga cy'indege cya Bujumbura, ndetse hari ibitwaro bivugwa yuko byaba biburizamo ibitero byo mu kirere. Hari amakuru agaragaza yuko ubutegetsi bwa Gitega bwashinze ibitwaro biremereye cyane bishobora kugenzura ikirere hariya ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Amakuru rero akemeza ko barimo kwitegura ibitero bikomeye cyane bishobora kwibasira iki kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Amakuru aremeza yuko ubutegetsi bwa Gitega bwaraye bukoze inama ikomeye cyane. Generali Neva yaraye aganiriye n'abajenerali barimo Generali Prime Niyongabo, barimo Generali Ndakugarika ndetse na Generali Kirapanze, ndetse na Generali Ildefonse Habarurema atwara iperereza. Aba bose banzuye yuko bagomba gukomeza kurwana umuhenerezo, bakarasa kuri M23 bakayibuza kwinjira mu mujyi wa Uvira, ndetse bakayivana ku mupaka wa Kamanyora. Imirwano ikomeye cyane yabereye ku mupaka wa Kamanyora yasize abasirikare b'u Burundi bamaramaye. M23 yabakubise ndetse bahungira mu gihugu cy'u Burundi. Mu makuru twabagejejeho twababwiye ko abarenga 110 baguye ku rubuga rw'imirwano mu micungararo y'igisagara cya Kamanyora. Nyuma y'aho abasirikare b'u Burundi batsinzwe urugamba mu micungararo ya Kamanyora, abarenga 110 bakitaba Imana, ndetse intwaro zikomeye bari barimo gukoresha zigacakirwa n'abarwanyi ba M23. Ubu ngubu imirwano irakomeye cyane mu gace ka Uvira. Abarundi barimo kurwana umuhenerezo, baravuga yuko byanga bikunda bagomba kwigiza inyuma izi nyeshyamba za Generali Makenga. Ni nako kandi ubwoba bw'intambara bukomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Generali Neva arimo kwishinja amakosa akomeye cyane. Abihweza ibya politike baramuburiye ariko yanga kumva. Generali Neva abarwanyi ba M23 bamuhaye gasopo, bamubuza kubarasaho akoresheje ubutaka bw'u Burundi. Bamubujije kubarasaho akoresheje ikibuga cy'indege cya Bujumbura, ariko Generali Neva yavuniye ibiti mu matwi. Amakuru rero akavuga yuko ubungubu Generali Neva afite ubwoba bwinshi nyuma y'aho abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umupaka wa Kamanyora, ndetse bakaba barimo kugenzura imisozi ya Uvira. Ni ibintu byoroshye cyane kuba abarwanyi ba M23 barasa mu mujyi wa Bujumbura. Abarwanyi ba M23 bari mu misozi miremire ya Uvira. Umujyi wa Bujumbura uri mu kibaya. Ibingibi bisiguye ko umujyi wa Bujumbura barimo kuwureba hasi yabo. Ni ukuvuga ko bashobora gukoresha intwaro zirasa mu ntera ndende, maze bakarasa mu kibaya cya Bujumbura, bagatwika umujyi wa Bujumbura, ndetse bagasenya ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Imisozi ya Uvira iri hejuru neza neza y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Umujyi wa Bujumbura uri hasi cyane. Abarwanyi ba M23 barawitegeye neza cyane. Bari mu buryo bwiza bwo kuba bakohereza ibisase ku kibuga cy'indege, ndetse no kuba barasa mu mujyi wa Bujumbura. Ni ibintu rero birimo gutera ubwoba igisirikare cy'u Burundi n'ubutegetsi bwa Generali Evaristo Ndayishimiye.
Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza neza ko abasirikare b'u Burundi bamaze gutegurwa ko intambara igiye gutangira mu Burundi. Abasirikare b'u Burundi baryamiye amajanja irya nino cyane cyane ku mipaka ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Ibitwaro biremereye cyane byashinzwe ku mipaka. Ibitwaro bigenzura ikirere byajyanywe ku kibuga cy'indege i Bujumbura, ndetse ngo ubutegetsi bwa Gitega bwaba bwiteguye gusama ibibombe byaba bigiye koherezwa n'abarwanyi ba M23. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko uyu munsi ari umunsi udasanzwe mu gisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi cyavanye mu bubiko ibitwaro byacyo byose bikomeye. Ibitwaro birinda ikirere byajyanwe ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, ndetse abakomando benshi bamaze gucungera iki kibuga cy'indege. Hari ubwoba bw'uko M23 ngo yaba igiye gutangiza ibitero karundura bigamije kwataka umujyi wa Bujumbura, ndetse no kwihorera ku gisirikare cy'u Burundi cyabarasheho gikoresheje indege, ndetse kigashinga ibitwaro kikarasa muri Kongo. Muri kano kanya turiko turavugana, indege zose z'intambara zari ziri ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura zamaze guhungishwa. Za kajugujugu zagiye kugwa mu ntara ya Gitega. Amakuru kandi akemeza ko izindi ndege nazo zagiye kugwa ku kabuga gatoya cyane kari mu ntara ya Ngozi. Muri Gitega ndetse na Ngozi niho indege zahungishirijwe, nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi arimo kubyemeza. Ibingibi rero ngo birerekana yuko umutekano w'i Bujumbura utizewe. Abaturage nabo bafite ubwoba, barimo kubona ibifaru byinshi cyane mu gisagara cya Bujumbura, ndetse abasirikare biyongereye cyane mu gisagara cya Bujumbura. Ubwoba bw'intambara bwazamutse mu gihugu cy'u Burundi. Abaturage baravuga yuko General Neva agiye kubakwegera, ndetse ko yakoze ikosa rikomeye cyane ubwo yarasaga ku barwanyi ba M23 ari mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye ku mupaka wa Kamanyora, aho abasirikare b'u Burundi bakubiswe inshuro bakirukanka, ubwoba bwiyongereye mu gisirikare cy'u Burundi. Hari ubwoba ko abarwanyi ba General Makenga nabo baba bagiye kwihorera mu buryo bukomeye. Intambara rero birimo kuboneka yuko irimo gusatira igihugu cy'u Burundi. Ibitwaro biremereye cyane byose babivanye mu bubiko bwabyo. Ibitwaro birunze ku kibuga cy'indege, ndetse biribonekeza ko igisirikare cy'u Burundi kirimo kwitegura ikintu gikomeye. Biteguye kuba bahangana n'ibitero byo mu kirere byakwibasira ikibuga cy'indege. Hari ibitwaro biremereye bishinzwe guhangana n'ibitero byo mu kirere byagaragaye ku kibuga cy'indege i Bujumbura, ndetse byatunguye abantu benshi. Amasoko yacu ku kibuga cy'indege aravuga yuko ibi bitwaro ngo abasirikare biteguye kubikoresha umunota ku wundi mu kuba baburizamo ibitero byagabwa ku kibuga cy'indege. Hari amakuru avuga yuko ibi bitwaro byavuye muri Afurika y'Epfo. Mu yandi makuru akomeye cyane kandi amaze kutugeraho, amakuru yizewe arimo kuva mu gisirikare cy'u Burundi aremeza yuko abasirikare barenga 210 aribo baguye mu gitero gikomeye cyane cyagabwe mu ishyamba ry'ikibira. Mu ijoro ryakeye igitero gikomeye cyane kibasiye ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi hariya mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru yizewe aremeza neza ko abasirikare barenga 110 aribo bamaze kumenyekana ko baguye muri iriya mirwano. Kugeza ubu ngubu igisirikare cy'u Burundi ntacyo kiratangaza kuri aya makuru y'igitero gikomeye cyane cyagabwe ku birindiro by'abasirikare b'u Burundi ndetse n'inyeshyamba za FDLR mu ishyamba ry'ikibira. Hagaragaye za rusehabaniha nyinshi cyane zirimo gutwara ibiziga ndetse n'inkomere z'abasirikare b'u Burundi. General de Brigade Gaspard Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi ntacyo yashimye gutangaza kuri aya makuru. Ndetse uyu mugabo yagaragaye mu gace ka Cibitoke ubwo za ambulance zari zirimo gutwara ibiziga by'abasirikare b'u Burundi. Imodoka nyinshi cyane z'igisirikare cy'u Burundi ziracyagaragara mu ntara ya Cibitoke muri komine ya Mabayi. Mu gace ka Bukinanyana naho harimo kugaragara abasirikare benshi b'u Burundi.
Iki gitero kibasiye ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi mu ishyamba ry'ikibira, mu gihe byavugwaga yuko interahamwe za FDLR zari zimaze iminsi zikorera imyimenyerezo muri ririya shyamba zifatikanije n'abasirikare b'u Burundi. Amakuru kandi akemeza ko ubutegetsi bwa Gitega ngo bwari burimo gutegura ibitero bikomeye bigamije kubangamira umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu buseruko bwa Kongo, nuko imirwano irimo kubica bigacika hafi y'igisagara cya Uvira. Abarwanyi ba M23 barimo gutera intambwe berekeza mu mujyi wa Uvira, barimo guhangana mu buryo bukomeye n'igisirikare cy'u Burundi. Abarwanyi ba M23 nabo bamaramaje barashaka kwinjira mu mujyi wa Uvira. Abarundi nabo baravuga yuko bagomba gukora ibishoboka byose bakabuza zino nyeshyamba kwinjira mu gisagara cya Uvira, ngo mu gihe cyose M23 yaba yinjiye muri Uvira, ubutegetsi bwa Gitega burajya mu kaga gakomeye cyane. Ubutegetsi bwa Gitega ngo burabibona neza ko imipaka yabwo yose igiye gufungwa n'abarwanyi ba M23 ntibagire inzira n'imwe basigarana yo kwinjira muri Kongo. Amakuru kandi akavuga ko abasirikare ibihumbi n'ibihumbi b'u Burundi bari mu gace ka Uvira batari buze kubona uko bahunga basubira mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo amakuru akavuga yuko bashobora gukomeza bamanuka berekeza mu mujyi wa Karemi muri Tanganyika. Ni ibyago bikomeye cyane rero bishobora kugwira abasirikare b'u Burundi mu gihe M23 bivugwa yuko yamaze gufunga inzira zose zisubira mu Burundi. Muri aya makuru yacu turababwira ko Koloneli Gaston Mutabazi w'igisirikare cy'u Burundi yafashwe matekwa mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 bacakiye Koloneli Gaston Mutabazi mu mukwabu ukomeye cyane bakoze muri kano gatondo k'igenekerezo rya 4. Nyuma y'aho ku munsi w'ejo abazarendo bagabye igitero mu mujyi wa Bukavu, abarwanyi ba M23 batangije ibikorwa bikomeye byo gusaka inyubako zose ziri mu mujyi wa Bukavu. Muri kino gikorwa cyo gusaka inyubako ziri mu mujyi wa Bukavu nibwo abarwanyi ba General Makenga bacakiye Koloneli Gaston Mutabazi w'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza yuko yafatanywe n'abasirikare barenga 30 b'u Burundi. Ibi byose rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu, ndetse tuze no kurabira hamwe ibikorwa bikomeye cyane bya bano barwanyi mu mujyi wa Bukavu. Mu yandi makuru kandi turaza kubabwira ko abarwanyi ba M23 bakoze operasiyo ikomeye cyane yo gucakira abasirikare ba Kongo, Abarundi ndetse na FDLR mu mujyi wa Goma. Amakuru yizewe aremeza ko abarwanyi ba General Makenga kuva ku igenekerezo rya 28 ukwezi gushize kwa 2 kugeza kuri igenekerezo rya 4 mu masaha ya gatondo bamaze gucakira abasirikare ba Kongo barenga 240 mu mujyi wa Goma. N'abasirikare bagiye bafatirwa mu bitaro mu mujyi wa Goma. Bamwe bari barigize abarwayi, abandi barigize abarwaza babo. Nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bakoze operasiyo ikomeye cyane bakinjira mu bitaro bitandukanye mu mujyi wa Goma, bagacakiramo inyeshyamba za FDLR zari zarigize abarwayi, bagacakiramo abasirikare b'u Burundi bari barigize abarwayi, ndetse yemwe hakaba harafatiwemo n'abasirikare ba Kongo. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko ubutegetsi bwa Kongo bwatangiye kuboroga irya nino. Ubutegetsi bwa Kongo bwatangiye gusohora amatangazo buvuga ko M23 irimo gufata abarwayi mu mujyi wa Goma. Nyamara amakuru yizewe aremeza ko atari abarwayi, ahubwo ari inyeshyamba za FDLR, abazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC bari barihinduye abarwayi maze bakinyegeza mu bitaro mu mujyi wa Goma. Umuryango w'abibumbye nawo watangiye kuvuga ko M23 irimo gufata abarwayi ikabashimuta mu bitaro mu mujyi wa Goma. Abayoboye M23 ntacyo bashimye gutangaza kuri aya makuru, ubwo ibimenyesha makuru mpuzamakungu byari biyababajijeho.
Gusa amakuru yizewe tuvana muri M23 aremeza ko abarwanyi barenga 240 bacakiriwe mu mujyi wa Goma bihinduye abarwayi, abandi bari barihinduye abarwaza mu bitaro bitandukanye mu mujyi wa Goma. Ibingibi nabyo turaza kubigaruka ko tuze kurabira hamwe ingene iyi operasiyo yakozwe mu mujyi wa Goma. Mu makuru yacu kandi turaza kubabwira ko abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira agace ka teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane yashyamiranyije abarwanyi ba M23 n'igisirikare cya Kongo ndetse n'Abazarendo, abarwanyi ba M23 bamaze gutangaza yuko bamaze kwigarurira teritwari ya Mwenga. Amakuru akemeza yuko abarwanyi ba M23 barimo gukataza berekeza Minembwe, aho bavuga yuko bagiye gutabara abanyamurenge barimo kugirirwa nabi n'ubutegetsi bwa Kongo. Ibingibi nabyo turaza kubirabira hamwe muri aya makuru yacu. Niba utarafyonda subscribe rero ndagusabye ngo umanuke munsi y'iyi video ureba ahantu handitse ijambo subscribe canke sabone, maze ufyonde ko kugira ngo uzajye uronka amakuru yacu umwanya ku mwanya. Nkuko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo, abarwanyi ba M23 bacakiye Colonel Gaston Mutabazi w'igisirikare cy'u Burundi. Abarwanyi ba M23 bamufatiye mu mujyi wa Bukavu. Amakuru yizewe aremeza ko bamusanze mu nyubako yari yihishemo ari kumwe n'abasirikare b'u Burundi barenga 30. Ni mu gikorwa gikomeye cyo gusaka inyubako zose zo mu mujyi wa Bukavu cyakozwe n'abarwanyi ba M23 kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya kane. Ni ibikorwa byatangiye ku munsi w'ejo ubwo Abazarendo bari bamaze kugaba ibitero bikomeye mu mujyi wa Bukavu. Ku munsi w'ejo mu masaha ya gatondo ku igenekerezo rya gatatu, Abazarendo bagabye ibitero bikomeye cyane mu mujyi wa Bukavu muri karitsiye izwi nka Kanteve. Amakuru akemeza ko bano Bazarendo bagabye ibitero muri Bukavu bari binyegeje irya nino mu mazu yo mu mujyi wa Bukavu. Nyuma yaho rero abarwanyi ba M23 batangiye ibikorwa bikomeye cyane byo gusaka inyubako zose zo mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba Generali Makenga bagiye basaka inyubako ku nyubako, inzu imwe ku yindi bagenda basaka. Amakuru rero aremeza yuko Colonel Gaston Mutabazi bakunze gutazira Gifaru mu gihugu cy'u Burundi nawe ari mu basirikare bacakiriwe mu mazu mu mujyi wa Bukavu. Amakuru aremeza yuko Colonel Gaston Mutabazi batazira Gifaru bamufatanye n'abasirikare b'u Burundi barenga 30. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu mujyi wa Bukavu aremeza ko Colonel Gaston Mutabazi w'igisirikare cy'u Burundi yafatanywe intwaro zikomeye mu nyubako yari yinyegejemo. Amakuru aremeza ko babasanganye inkogo zo mu bwoko bwa Kalashnikov, babasanganye amasase menshi cyane ndetse ngo hari n'imbunda z'imisada babasanganye mu nyubako bari binyegejemo. Abasirikare b'u Burundi barenga 30 nibo bafatanywe na Colonel Gaston Mutabazi. Amakuru aremeza yuko ubwo M23 yajyaga mu mujyi wa Bukavu ikawigarurira, Colonel Gaston Mutabazi yabuze uko ahunga, ndetse ngo yari ari kumwe n'abasirikare benshi mu mujyi wa Bukavu, bamwe bagenda bacukwabo n'abandi bagacukwabo. Hari abagaragaye bigize abafundi, abandi bagaragara bavanyemo imyenda y'igisirikare, ubungubu nabo bakaba binyegeje irya nino mu mujyi wa Bukavu. Amakuru rero aremeza ko Colonel Gaston Mutabazi we yahisemo kwinyegeza mu nyubako imwe mu mujyi wa Bukavu, akajyana n'abasirikare barenga 30 ndetse n'inkogo zabo. Amakuru rero aremeza ko izi nkogo abarwanyi ba Generali Makenga bamaze kuzicakira. Colonel Gaston Mutabazi yamaze kugera mu minwe y'abarwanyi ba M23, akaba asanze abandi basirikare benshi b'u Burundi bafashwe matekwa irya nino ku rubuga rw'imirwano. Muri ibi bikorwa byo gusaka inyubako byabereye mu mujyi wa Bukavu, amakuru yizewe aremeza ko Abazarendo barenga 50 nabo bacakiwe, ndetse abasirikare ba Kongo bageze kuri 40 nabo bakaba bafashwe.
Amakuru rero aremeza ko abafashwe bose babasanganye intwaro zabo ndetse bamwe bari bafite ibiturika birimo za grenade n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Umukwabu urakomeje mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 bakomeje ibikorwa byo gusaka inyubako zose mu mujyi wa Bukavu kugira ngo bafate abasirikare b'u Burundi, abasirikare ba Kongo ndetse n'abazarendo bakomeje kwinyegeza irya nino mu nyubako zo mu mujyi wa Bukavu. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza neza ko inkuru mbi yamaze kugera mu gisirikare cy'u Burundi. Mu gisirikare cy'u Burundi bamaze kumenya aya makuru. Bamaze kumenya ko Colonel Gaston Mutabazi batazira Gifaru yamaze gucakirwa n'abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Bukavu. Colonel Gaston Mutabazi yiyongereye ku bandi basirikare b'u Burundi bacakiwe matekwa ku rubuga rw'imirwano. Ubutegetsi bwa Gitega bwarabihakanye buvuga yuko nta basirikare b'u Burundi bigeze bafatirwa ku rugamba. Ubungubu rero M23 ifite amaturufu menshi cyane. M23 yafashe abasirikare bakomeye b'u Burundi ndetse amakuru aravuga yuko inyeshyamba za M23 zishobora kumvikana n'ubutegetsi bwa Gitega kugira ngo bano basirikare babe barekurwa. Gusa kugeza ubungubu ubutegetsi bwa Gitega bukomeje kwinangira, ntabwo bushaka kuganira na bano barwanyi kugira ngo M23 irekure abasirikare b'u Burundi yafashe matekwa. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri Kongo ni operasiyo ikomeye cyane yakozwe n'abarwanyi ba M23 ubwo binjiraga mu bitaro bitandukanye mu mujyi wa Goma maze bagacakira abazarendo, abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba FARDC barenga 240. Amakuru yizewe twavanye muri M23 aravuga yuko kuva ku igenekerezo rya 28 ukwezi gushize abarwanyi ba M23 bakoze operasiyo ikomeye cyane yo gucakira abazarendo, FARDC ndetse n'Abarundi bari binyegeje irya nino mu mavuriro yo mu mujyi wa Goma bihinduye abarwayi ndetse abandi barihinduye abarwaza. Abazarendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi n'abasirikare ba FARDC barenga 240 bacakiwe n'inyeshyamba za M23 muri operasiyo ikomeye cyane yo kubahumbahumba. Ni nyuma yaho M23 yari yamaze kumenya amakuru yemeza yuko abazarendo ndetse na za FDLR binyegeje irya nino mu bitaro bitandukanye mu mujyi wa Goma. Nyuma yaho M23 rero ibacakiye, ubutegetsi bwa Kongo bwatangiye gutera hejuru buvuga yuko M23 irimo gushimuta abarwayi mu mujyi wa Goma. Igisirikare cya Kongo cyasohoye amatangazo kivuga yuko M23 irimo gushimuta abarwayi, ngo abantu bafashwe n'abarwayi, niko igisirikare cya Kongo kibitangaza. Nyamara amakuru yizewe aremeza neza ko bariya abantu atari abarwayi ndetse ubwabo biyemereye ko ari inyeshyamba za FDLR, abandi biyemerera ko ari abasirikare ba FARDC, abandi bo bakemera neza ko ari abasirikare b'u Burundi bari bagiye kwinyegeza mu bitaro bitandukanye mu mujyi wa Goma. Nyuma yaho abasirikare b'u Burundi, FARDC ndetse na za FDLR zicakiwe, ubutegetsi bwa Kongo bwateye hejuru ndetse butangira kuvuga ko ari ibyaha by'intambara M23 irimo gukora. Ubutegetsi bwa Kongo bukavuga yuko abantu barimo gufatwa ari abasivile ndetse ko M23 irimo kubashimuta. Umuryango w'abibumbye nawo watangiye kuvuga yuko M23 irimo gushimuta abarwayi mu mujyi wa Goma. Ibirimo gutangazwa n'ubutegetsi bwa Kongo nibyo umuryango w'abibumbye urimo gusubiramo ukavuga yuko abantu bacakiwe mu mujyi wa Goma ari abasivile. Gusa amakuru yizewe aremeza ko ari abasirikare bari barinyegeje irya nino mu mavuriro mu mujyi wa Goma. Muri aya makuru yacu kandi nk'uko twabibabwiye, muri Kivu y'Amajyepfo urugamba rurakomeye. Abarwanyi ba M23 bahondaguye FARDC n'abazarendo. Abarwanyi ba M23 bigaruriye teritwari ya Mwenga. Imirwano iracyakomeje, aba barwanyi barimo kwerekeza muri Minembwe.
Amakuru aremeza yuko barimo kwerekeza mu gace ka Fizi, ndetse amakuru akemeza neza ko abarwanyi batwirwaneho barimo kwitegura kwakira abarwanyi ba M23 kugira ngo bafatanye urugamba barwanye FARDC n'abamayimayi bakomeje kwica abanyamurenge.